Kazoza FM, be your own boss. Gometerance Manirakiza nije turi kumwe kandi mu kiganiro kuziko cyo kuri no mugoroba nkuko mumenyereye n'ikiganiro twama turiko turagaruka kubijanye n'imico nakaranga aho twakira abatumire batandukanye bose ikibahuza kakaba ari akaranga kandi n'imico vy'ikirundi uno musi nkuko vyama ku misi ya kane twa dufise umushitsi kambere musanzwe mumenyereye Ntorese Gihembe ava muri les éditions gusoma neza na neza nkuko menyereye tumaze imisi tuganira ku bintu bijanye n'imico n'imigigwa imigenzo y'abarundi nkuko tubisanga tumaze imisi tubiraba mu gitabo canditswe na Jean Baptiste ntaho kaja ikiganiro igitabo yise imigenzo y'ikirundi aho turabira hamwe rero nkuko maze imisi mubikurikirana ubuzima bw'umurundi kuva mwiyaruka gushika mu busaza tumaze rero kurabira hamwe ibitari bike uno musise Gihembe turamutse turabiki ego urakoze cyane Manirakiza reka nshimire kandi na edition gusoma mu tuje bwije twari mu bindi bikorwa aho edition gusoma yari yarafashije kaminuza atandukanye mwiganwa ryo kwandika yari yatunganije muri kaminuza y'u Burundi niyo tuje tuva ico bitwa Pritere Rumuri nkuko rero warubishikirije tumaze iminsi itari mike turabira hamwe ubuzima bw'umwana w'umurundi muri kahise kuva caruka gushika ageze mu zabukuru no munsi rero twari ku gice kigira kane cyo mu gitabo cerekana imigenzo y'abarundi cyanditswe na Yohani Batista naho kaja aho tuvuga ku vy'amahasa rero duhikaze neza ko baratwumviriza karibu mu kiganiro canyu aho no kuziko mwumvise ibyo turamutse turabira hamwe nongera mpa karibu n'umutumire Ntorese Gihembe kuri no mugoroba aho turamutse turabira hamwe ibi bijanye n'amahasa nkuko bitanditswe naho kaja mu binga bw'ivyuma ariko aradufasha ni Jean Junior baragwandika hamwe na Patrick Nkeramihigo ariko adufasha kujyana n'amasanamu kugira ngo mushobore kudukurikirana ku rubuga ngurukana bumenyi YouTube gwa Kazoza FM mukanya tugaruke turabira hamwe rero ivyo nako twariko turabwira ko tugorobezako Ntorese Gihembe uno musi wavuze ko turamuka turabye amahasa neza ibi byo turabira hamwe bihagaze ku ngingo izihe nizi ego uyu munsi turabira hamwe amahasa muri usangi ubwa mbere turaraba igituma havuka amahasa ukwaramira amahasa ubwa gatatu ico bitwa imigeru ubwa kane isohora rya mbere canke ugweyo rwa mbere twavuze mu heruka ivy'ugweyo ubwa gatanu turabe ivyo bitwa kugenza amahasa hama tuze guherahereza ku gusohora amahasa ubwa kabiri tugiriye ko rero ego tugiriye ko nibaza ko amahasa kubera iki yavuka amahasa amahasa yavuka bakubwira ko abarundi ngo bemera ndiko ndasoma ivyo ntaho kaje yanditse abarundi bemera ko umwana aremwa n'Imana ariko muko havuka babiri biva kuri kiranga bagira ngo ko Imana ari imwe ikigiramwo gutatu nukuvuga Imana rugira Imana macumu n'Imana kakabando ngo ntiyorema babiri irema umwe canke batatu aribwo bushuri uko iri nyene ngo ivyuko bavuka ari babiri biva kuri kiranga bidatumwa ko kuri batatu ariko kandi kuri babiri bidahara niko bavuga umva rero umuntu wese nibaza aca yibaza ibibazo mbega uno munsi naho bimeze gute ko bavuga ko amahasa tumona avuka atakiranga gihari ivyo kubando bisa kumbure n'ibitagihari cyane naho kumure hari bamwe bo bakibigira nico bavuga nibaza ko tumaze kumva ica kabiri nayo nababwiye iza guca kuba ivyo kwaramira amahasa ukwaramira amahasa rero bakubwira bati amahasa akimara kuvuka intumwa yamara kuvuka ngo intumwa igataha kubi wabo umugabo ni wabo w'umugore bashitse bakagabana abana no kuvuga bikuru yagenda ibugabo maze butoya akagenda ibugore no kuvuga yajana nabi wabo wa nyina undi nawe akajana nabi wabo nase abo bana rero bahurira kuri nyina ngo baje konka gusa iminsi y'ukwarama nayo ntiyabari mike ku mahasa yashobora kuva ku kwezi mbere mu namezi abiri kira kumbere no kwera amahasa baba bari benshi bakenera byinshi abantu baharamira bararuha bwa gatatu rero nikibona babwiye ati imigeru sinzi neza ko umuntu atahura ino jambo rishobora kuba rivuye muri vuga ngira kugerurira bisigura guha ko umuntu kuco warufise kuko bavuga ngo imigeru ni amasaka n'ibitoke baturu wavyaye bamuzanira amasaka rero nayo ngo yabara yo kwenga inzoga zizomusora ayo mahasa ubwa mbere
izo nzoga zashe zitugoye gwa mbere twayivuze mu guheruka ubwa mbere ugweyo vyari ivyatsi bazana abana bagiye kwa haba ingimbi ariko urabona ku masa hoho ugweyo gwa mbere ni izo nzoga baba benze muri ya masaka bitwa imigeru baba babazaniye amahasa rero asohogwa kabiri umva nasohogwa rimwe asohogwa kabiri ivyo navyo bigatumwa n'ubukene kuko ngo imihango ihezwa ni myinshi kandi inzoga z'imirongo ni nyinshi kubera babona ko hari bikorwa badashobora gukorera umunsi umwe barabanza bakagira rero ugwego gwa mbere hama bakazoza gukurikiza ugwego gwa kabiri inzoga biteguye bamaze kugira ubwa kane rero nibaza ko ubwa kane niho baca bakubwira ko ari sohora rya mbere cyangwa ugwego gwa mbere rero kumbure niho tuja guteba tuganire kugira dutahure vy'ukuri uko umuhango nyezina wakogwa ngo batuma ibugabo n'ibugore kuba isango bazosohorera ko amahasa ngo benge kwenga murumva no gutegura ibinyobwa abantu bazokwihereza ku munsi udasanzwe babaho ukwezi kose gushitse ko kwitegura baratanga ukwezi ko kwitegura urumva bamaze kuvuga ko urabona bamanamira ukwezi cyangwa kurenga niba babonye ko bashobora kuzara amezi abiri bakavuga bati reka tubahe ukwezi canke ukwezi kurenga abantu bitegure indagano rero iri mu gushika imiryango irenga amayoga se babiri na ina babiri nabo bakenga ya migeru baronse se babiri na ina babiri baca bakoresha kwenga muri ya masaka baba barahawe bya bitoke baba barahawe igihe bari bibarutse wa munsi ushitse ijoro rigeze kuko bigirwa mu ijoro abakuru b'imiryango baba bari ngaho byakorwa mu ijoro kandi ngo bakuru b'imiryango bose ariho bari uyu munsi nta mukuru w'umuryango asiba niyatevye ihasa giwabo ntiryonka taje naho byo kwico n'inzara nukuvuga hamwe babagabanye umukuru wiwe dufate avyara nyina yatevye gushika uwo mwana butoyi naho yorira agasarara carazira ko bamuha ibere ngo bamwonse akagira ngo komere ayumve ko ategerezwa ego ategerezwa bose rero bamaze kuza baci ibitereko bitatu ivyo bitereko bitatu rero ni vyo kumbure vyaba bifise ico bisigura kinini baci ibitereko bitatu no kuvuga igitereko ca kiranga igitereko cy'umuryango wa se babiri n'icumuryango wa ina babiri hama bakanywa gutatu babaza umwanya rero kiranga ngo yarahaguruka kumwe n'abandi banywi bose bakazana inderuzo se babiri akayicaramwo mbere ngo bakamurerura nawe ina babiri akayigendera iruhande se babiri ngo yaje yitwaje rero isando sinzi ko ariko badukira ndisigura bagitahukirwa isando ni iki isando nibaza ko kubera bavuga ko inabiri bafise umudahara isando simona ukuntu ndibugisigure neza ariko urabona ico ari cyo ndakibona jewe reka nzokibasigurire ego nzokibasigurira isando mu kiganiro gikurikira na biteguye cyane maze rero kiranga niwe yaje imbere muri urwo rugendo urwo rugendo rero ngo gwaca ku ngo zibiri z'abakuru b'umuryango kwa se babiri ni kuvuga ku muryango w'umugabo urugendo ruhindukiye ruhita kugendura imirima ya se babiri na ina babiri baca kugendura imirima rero aho barimwe bagarutse rero muhira mu bitereko basanga basubiye kuzuza intango mu bitereko vyose no kuvuga icakiranga icumuryango wa se babiri n'icumuryango we nabiri byose basanga bamaze kuzuza rero inzoga kiranga agatangura gusoma ku ntango yiwe akavuga ati ndashimye maze akabivuga namwenyura kuko yaba yaryohewe kumbure yashimikisha uno nyene rero umuhungu wo mu muryango wa se babiri n'umukobwa wo kwa ina babiri bakurikira gusasa uburiri bace rero bagenda gukurikira gusasa uburiri bahejeje bakicarana rero ngo kuguririzo amaguru yene na hasi ina babiri rero kumwe n'umukobwa canke umugore amutwaje butoyi akurira ku buriri abaci ruhande hagakwirikira se babiri ari kumwe n'umugabo canke umusore nawe nyene amuteruje bukuru amahasa n'abavyeyi bakaryamana ku buriri kiranga n'abandi bose bakicara ku murongo kugururukiro kiranga ari hagati bamara rero umwanya banumye bagakoma badakoma katsi baramara umwanya banumye no kuvuga ataje muri rimwe basohora hanyuma kiranga nabo bicaranye bakava hasi bagahagarara abaraho bose bagakoma amashi kuva ubwo se babiri na ina babiri barashobora kubana no gusangira nkuko bahora ariko ntibaba bararikurirwa gukora mu twabo umva kusohora
amahasa hatizo kuza haraza aza kiranga kiranga urumva kwaro kuvyara abantu badasanzwe ivyo turiko turabona mwe batangura bisigura ntivyari ibintu bisanzwe ko bavuga bati imana ntiyari gushobora gutanga abana babiri ko bakubwira ko bobo bakera bo batubwira ati imana turemera ko ari irema ariko kurema imana ni rugira imana ni macumu imana ni kabando ariko imana ntiyoshobora gutanga abana batatu ntiyoshobora gutanga babiri itanga abana batatu canke kuronka umwana umwe vyo ndibaza amana irakiza dusanzwe tubimenyereye nivyo tumenyereye ivyo bigwiriye n'ubu abibaruka bose tubona baba bibarutse umwana umwe ariko uko bikurikirana n'umuntu avyama hasa n'uno munsi urabona komenga ni ibintu bidasanzwe naho kumbure bamwe baca bakubwira ati oya nivyo mu muryango iwacu amahasa yarahari mawe yari yavyaye kwa data wacu bari baravyaye amahasa kwa sokuruza bari baravyaye amahasa sogokuru yari hasa bagaha agaciro umuryango ukabona ko kumbure ari ibintu bishobora kuza bizananye n'umuryango nk'uko n'uno munsi mu Burundi hari ibintu biba tukiyumvira tuti mbega ibintu byo byavuye kumbure bamwe bakavuga bati ibintu nakajyango hariho n'abantu usanga mbere n'ingeso atari nziza bamwe kumva ngo niko bameze iwabo niko bameze bose barabasuma hama rero nari mbere ko duhereza kumbura catumira amategato bavuga ati kiranga nabo bicaranye rero baca bava hasi bagahagarara abaraho bose bakomye amashi kuva hose babiri na babiri barashobora kubana no kusangira nkuko bahora ariko ntibaba barari kuri gukora kutwaba nibaza ko ngaha turi kuziko ngira turateranye ngo nta uca umwana asinziriye ntibari bwagere kurangura amabanga ntibari bwahabwe burusha kurangura amabanga yabubatse kumbura ivyo vyaba igihe basohoye ubwa kabiri kubera urumva amahasa arafise imiziro ngira kumbure turaza kubishikako kiranga rero yasubira mu kugitereko agahamagara se babiri na babiri gusomera ku gitereko ciwe urumva baba bamaze guhumanurwa niko novuga kuko ubiravye biboneka ko baba batinyana hari ikintu cabatandukanya kiranga yanywera ku gitereko ciwe umuryango wase babiri ukanywera ku gitereko cabo n'umuryango we nabiri bakanywera ku gitereko cabo ariko bamaze kuja gusasa uburiri bakaryamika amahasa bakaryamana bose hamwe kiranga n'abari bahari bahagurutse kiranga ngo baca asubira hanze wewe gusome kuri ca gitereko ciwe agasangira na se babiri na babiri maze ngo nabandi baca baboneraho nakaryo ko gushoka urukanya bari bahari bose rero baca batangura kunywa inzoga rero zikamye kiranga kiranyika umuryango ugataha muri nyajoro nyene naho umuseke wobo utambitse urumva rero babikora ari mwijoro ariko ukiranga wewe yaca yitahira ngiye bavuze ngo kiranga kiranyika kiranyika no kuvuga kiranga ntiyongera kuboneka aho kandi ibirori vyaba birangiye kumbure n'imiryango urumva ko vyakogwa ijoro nka yina babiri n'umuryango wiwe baca basubira inyuma kuko umugirwa wabaweze ikiganiro ni kuziko mwumvise ko twabandanije turabira hamwe imigenzo y'ikirundi uno munsi rero turiko turabira hamwe imigirwa yagirirwa amahasa mu gihe aba yavutse mutumire ni nubu ni Segihembe Ntore Segihembe muri gusoma ikiganiro nkuko muvyumva ni kuziko tubandanye rero n'umutumire Segihembe twatugeze kumbure ku gice kigira gatanu yego iki kigira gatanu rero ni nico bitwa ngo kugenza amahasa kugenza amahasa rero ngo numugenzo abarundi bamanye kuva kera bagize wo gutabara aboro bavyara amahasa uyu munsi hari abantu bavyara umwana arenga umwe abavyaye ushuri tukabona ku maradiyo batuzanira ati nimutuvugire abagira neza bashobore kudushikako biraduhanze ivyo rero no mu barundi kuva kera bamwe babikora ngo bashobora kuronka amasaka kugira ngo bashobore barabagerera kugira bashobore kuronka amasaka canke ibitoke by'imyengo yo gusohora amahasa bwa kabiri nico gituma bavuze ati amahasa ntibayasohora kuko haba hari amayoga menshi ategekanywa umuntu ashobora kubura kuronkera rimwe kandi rukaba rumanza rumara abantu benshi ivyo rero birumvikana kuko umuntu yavukisha amahasa umwaka waramurengana ngo atanarimye no kuvuga yakoresha umwanya muremure kwitaha abana iramuremere twarabonye ibibazo bahura kera iyo umuntu akuriwe umuntu afite inda y'amahasa kumbure ntiyarima amezi 9 utarimye umugabo nawe yatigeze ko ariko aragufasha ibindi bikorwa ego ese babiri rero yaheka bukuru akitwaza
n'isando nababwiye ko isando kumbe tuzorondera insiguro yayo ishobora gutahurwa na bose inababiri nawe agaheka butoyi akitwaza umudahara bava ku rugo baje ku rundi umuntu wese yategerezwa kubaho utwafise niyo two bari dukeye nta muntu yashobora kwima rero nikizira gose kubima canke kubura icubaha ivyo baronse rero barabibikira amayoga yo gusohora urumva ivyo baronka byari vyagwagoye gwa mbere avuga ati reka ko turonse tugende kurondera amasaka rero kugira tuzosohora abana kumva ahantu hari ndahaza kiranga ahantu hari kiranga bababwira ko cyazira ko umuntu aburi canwa yego yaranywa nko mu bwigwa yo kubantu ngira tuzobishika ko nahubwira ko bariko barabandwa cyazira cyazirizwa ko inzoga zihera nibaza rero bwa gatandatu ho baca bavuga rero ugusohora amahasu bwa kabiri gusohora amahasu bwa kabiri nivyo ko mure biza kudutangaza ko bakubwira ko gusohora amahasu bwa kabiri niko kuvyina amahasa canke gukobora batuma ko ku miryango yose n'amacuti n'abagenzi kwenga izo guterera umva bwa mbere ntibaterereye mu bwa kabiri umva aho baraterera izo kwenga n'izo guterera hama bakabaha n'umunsi bazozizanirako abajyango rero bategerezwa kuza bose mbere abakuru bagatanga umunsi batangura rero mu kuzangazanga inababiri bakamushira ku nderuzo bakamucana mu ngo nkuru z'umuryango wiwe bakamugarukana mu gicugu kirazira ko bumukera ko atagarutse bagarutse rero bararyama bugaca hama abakobozi bagatanguranwa n'ubuce inababiri rero yambika umudahara umwishwa amasi abiri nawe akamika yasando yiwe umwishwa n'inzogera bagatera uruvyino rwo gusebuza imigeru no kuvuga go kuryoherwa ku ya migeru babahaye ngo sebura sebura bisebura ntango umva kara kavyino sebura bisebura ntango hamaze gususuruka rero baratereka inzoga amajambo y'uyu munsi niyo yo gukenguruka umuryango inshuti n'abagenzi kuvyo babatabaje mu rugo gwimo rw'amahasa mu gwimo rero bavuga ko ari ugwimo kuko ikintu kirinze gihagurutsa kiranga kaza mu muryango wawe ngo caba ari ikintu gikomeye cyane caba ari ikintu kidasanzwe kuburyo caba ari ikintu giteye n'ubwo abantu baratinya kuvyara amahasa bari gufumona umuntu yavyaye ubushuri cyo gutuma n'umuntu yavyaye amahasa burya niyo bamuhamvye ntibamuhamba mwivu bavuga ngo yohumanya isi ni ikintu kidasanzwe baramwubakira agasenge mu kinogo kugira ngo ntahumanye isi batabonetse rero uyo munsi bacibwa no mu muryango urumva caba ari igikorwa gikomeye gushikaho baca mu muryango abantu batabonetse baguma banywa bukira muri mu guca abiwabo rero nayo nababiri bakamujana kumugendana iwabo abavyeyi biwe iyo bakereye ko bamushira hasi akigendera bashitsi wabo basubira gutereka no kuvuga amajambo bahijije bakamusubiza umugabo urumva bagenda bamutwaye nababiri kugira bahasa babone ko umukobwa wawe yaravye amasa none arasohotse n'umuntu asubiye mu bikorwa bisanzwe bigehera bityo rero bagasubira mu twabo iyo mihango rero ntigire gisivya aho bitandukanye n'ibindi iyo mirango hango rero ngo ntigire gisivya iyo amihasa yavutse atageze canke yashomye ntibashobora kuyabikira bitagizwe vyose gushoma bisigura gupfa amahasa no kuvuga umuntu yarafise imbanyi ku muri y'amahasa ikavayo canke akavyara abana bapfuye canke umwe muri bo ngo ntivyashoboka ko bashobora kubika kuvuga ko hari umuntu yapfuye batabanje kugira iyo migirwa yose ngo kirangaze abantu babone ko basohoye naho yaba yashomye iyo amahasa ashomye rero batuma ko umupfumu akayibikira mu tubindi twiminwe ibiri akavugutiramo rero n'umuti w'umugombe hama bagahisha mu bwatsi bw'urukerero ku mukondo w'inzu urumva rero umupfumu niwe yaza kugira ibintu urumva byaba ari ibintu bidasanzwe umupfumu niwe ashobora kuza akavuga ati ibi bintu ntibishobora kugenda uko reka aba bana tubanze turabe ivyabo uko vyogenze nuko rero amahasa yavuka nuko cyaba igihe kidasanzwe kuko bakubwira ko amahasa atava ku Mana ngo yava kuri kiranga je nibaza yuko kumbe n'umuryango wawe barutse amahasa umenga ntwabiryoherererwa ntawo kwemeza ko atabiryoherererwa kuko abantu deja yararonka abashitsi batandukanye yararonka abashitsi bashobora kumugendera benshi ababi wabo n'umugabo cyangwa kandi biravye kiranga n'Imana byari bifitanye isano ahubwo ni nkuko bavuga bati Imana ko yicamwe batatu nishobora kuza Imana ntiribuze ngo tuyibone
hakaba habaye ikintu kidasanzwe reka duhamagare kiranga ashobore kuraba ibi bintu nikimenyamenya igituma jewe mvuze uko ni ukubona iyo bishitse hakaba ingorane nk'amahasa gashoma bavuga bati baca bazana umupfumu nawe kumbure ko hari kuba rukuraba mbega ibi bintu vyagenze gute ko habaye ikintu kibi mu muryango ikintu kidasanzwe kumbure. Okay, umuntu acha yumva neza ko ari kwagira ngo kiranga yabijamwe kugira ngo kumbure ko yakiranga ngo arafise kuya dusanzwe tuvyumva arafise ibanga yo gushikira n'Imana. Imana bahamagara Imana ibijemwo kumbure amahasa bayashikiriza Imana mu bisanzwe ndibaza. Mwanya rero wahariwe kino kiganiro urarangiye ningaha tugarukije ibyo twako turayaga no munsi tubibutsa ko twako turaba kubijanye n'ivuka ry'amahasa ni muri rwarukurikirane kumbure rw'imigenzo y'ikirundi uhereye ufatiye ku buzima bw'umurundi aho hambere kuva mu ivuka gushika mu zabukuru. Naha rero nuvuga ati tugarukiye tuzobandanya no hanyuma aho twari tugejeje ntorese gihembe ndagushimire ku byo utuganiriye utubwiye kubi bijanye n'ivuka ry'amahasa mu muryango. Ego reka nanje ndagushimire Terence Manirakiza nongere nshimire n'abagwiza mwimbu badukurikiranye nibaza ko abatari bake tuzosubira ejo mu gatondo muri hergiye isaha imwe ari ijambo insiguro y'ijambo n'inkomoko y'ikirundi tuba twarumitswe nyene na edition gusoma muri wa mugambi wa kuziko murabona ko n'ikiganiro citwa kuziko nibaza ko tuzosubira kandi mu buryo nk'ubu ku munsi wa kane tuza kuganira ivyo kuvyiruka ku mwana uko umuntu yagenda arakura muri kahise. Murakoze cyane dushimire mu buhinga bw'ivyo bariko baradufasha Jean Junior baragwandika ko atuma amajwi abashikira na Patrick Nkeramihigo ko dufasha ko amasanamu namwe abashikira muri ko muradukurikirana ku rubuga ngurukana bumenyi YouTube rwa Radio Kazoza FM. Terence Manirakiza kandangize mbandanya ndabipfuriza kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu naho butaha. Kazoza FM, be your own boss.